byifashe neza cyane byifashe neza cyane. Ah, turumvikana cyane ni umugenzi turakorana hari abantu bagomba ngo kubera iki ngo tabikorwa turakora uretse kubisigura Jeff ibikorwa byinshi vraiment byinshi ku buryo umwanya nawubuze panze imigambi yo gukora ariko bikanka bitewe no kubura imyanya ariko umwanya wose bizokunda tuzobikora ko nta ngorane nimwe hagati yanyu Nora kandi nta n'ingorane y'ingeze ihaba ingana nk'uko abantu bayibajije hari ukuntu nyine rezo sosiyo zimbisha ibintu zikabibyusha cyane sino abere yamye ari mwene data twabanye kure dukora tumeze fresh mu byubahiro byanyu harimo aba grand frère ngahano ubaha cyane basanzwe bakaze cyane muri no mwuga ndabubashe gose imbere yanyu abere kutandaba na mede arico dupfa kumenga ndi kumvuga muri aba kumenga ni munda arico dupfa kabene mvuga ijambo munda kamene so jewe ku byo duhura navyo nibaze yuko twese amacana tuyasangiye amande yuko turi mu gihugu bataratahura ico impano nibaze yuko kino gihugu cacu biragoye kugira ngo abantu bazotahura impano icari ico canke bamenye ko umuntu ashe kubeshaho n'impano yiwe nivyo no munsi bishobora kuba bibeshejeho bamwe muri twebwe arivyo bibatangira ratio canke bikabarihira amafaranga y'inzu ariko sinibaza ko umuntu yo ari benshi babeshejwe naho navyo uti biva kuki biva kubera ko twege muri twege nyene basanzwe babikora naho tutoja hanze iyo igihinu ca utaragiha agaciro biragoye kugira ngo uwundi muntu agiha agaciro rero kuri ivyo ugaca usanga kubera ko gaciro ari gake kuri twege twabihaye ugasanga n'abandi ntibariko barabiha agaciro ikindi naco nkuko bariko barabivuga mu gihuhusi hari igihe usanga aho ukeneye gukinira canke aho ukeneye gufata amayimaje bataguhaye ngira ko nsaba bijejwe ndazi yuko ari benshi beko baradukurikirana kuzino mbenesha kure yuko bomenye ko ari twege tuzogaragaza ubwiza bw'igihugu cacu iyo bakaduha uruhusha rwo gukinira amashamba kumbure twari kumenya ko inzahabu zihari kuva kera tukakinira nko mu Kirundo tukakinira ahandi hatandukanye ariko ntiduhabwa agaciro ko gukina hariho hose ngaho muri ville ntitwemerewe guhaduza kamera hari ahandi henshi tutemererwa ndazi ko muri twege benshi bamaze gufatirwa ibikoresho kubera ko ngo filime ntivyemewe ariko turatakambye nk'abakinyi b'ireresi baduha uruhusha rwo gukinira ahantu kandi babibone nk'akazi ikindi muri twege harimo bamwe batakundana naho vyaheze nibaze yuko abari bafitanye inzigo zigagiye zirahera nibaze yuko twese turiko dusenyera ku mugozi umwe turi ku kivi kandi turiko turafashanya ibindi navyo n'amajambo ntazogira umuntu umviriza amajambo y'ibintu bavuze ngabakinyi bireresi ngo uyu n'uyu ariko kandi ndabamenyesha yuko ntacitwa Runyuzi nitwa Big
ikibanza cyiza cyane ariko tumukeneyemo cyane. Ikibanza kigiye gukorerwamo ibi na biriya, ikibanza kigiye kuvamo ivyiyumviro ibi na biriya. Mana ndakweretse kino gikorwa tugiye gutangaza hano. Mana ndakweretse buri muntu wese yaje muri kino kibanza, yageze muri kino kibanza kubera wamuhaye tuguvu kugira ashobore gushika hano. Ndakweretse uko yaje amerewe neza, nimba yaje amerewe nabi asubira inyuma ameze neza kuko ububasha bwawe. Ni ikibanza twifuzamo imigisha myinshi itandukanye. Mana ndakweretse kino gikorwa tugiye kuransa hano, igikorwa gishasha aba ari wo kugihezagira, kuko iyo utavyivanzemwo ntibishoboka, ariko iyo uvyivanzemwo birashoboka. Mana hezagira buri muntu wese ari muri kino kibanza aze gusubira inyuma aryohewe ameze neza cyane, ndetse n'ivyamuzanye hano aze gusubira inyuma hari icyo bimwinjirije muri we, ndetse n'ibikorwa vyo muri rusangi ahaza kuvira hano bibandanye gutera imbere. Murakoze. Je nitwa Patrick Open Mic ya Kezanet. Chambe narifise kibazo ntangura kubaza gihusi entertainment citwa ngwiki gisobanura iki muri entertainment yacu ya filme. Amica kabiri turamaze kubona tumaze imisi tubona ku ma platform yiwanyu yaba Facebook page ya Facebook canke YouTube, ariko nta filme nimwe turabona ko tubona voyage zo mu ncyangu zo mu Kayanza. Murafise na voyage canke ni filme gusa? Ico ni kibazo ca kabiri. Ica gatatu, beshi baraza nkuko nyene bakaza batwizeza ibitangaza ko bagiye guhindura byinshi mu bya filme Indundi, nyuma y'imisi mikeyi tukababura. Nicaye kintu muje gushirako abandi batigeze bashirako. Hanyuma bamwe muri twebwe turashaka kumenya muri bashasha mufise uburambe bungana gute mu muga wa filme, bimeze gute muri rusange? Urakoze cyane. Franik kuva muri Magic Channel. Ikibazo mfise nabonye abigeme benshi muri Gihusi Entertainment. Ikibazo mfise ni iki: kenshi turabona mu bintu bigiye bitandukanye haza abigeme, mugabe nyuma y'igihe gitonya ugasanga kumbura umwe yatanguye kuvamwo ubundi ugasanga nkuko Starboy yabivuze ati hari umuntu ubona ubunye yabaye maraya canke yabaye igisuma. Benshi batwenze mugabo kandi nivyo hari gihe umuntu ashobora kuja muri sinema no munsi ejo ugasanga yandukanye izindi ngeso. Ombega nk'abantu bo muri Gihusi Entertainment ku kintu kijanye n'indero kubigeme banyu mwagiteguye gute, kizogenda gute? Mbega aho hariho amategeko canke ibintu bitamwemerera gukora ibintu runaka, bimeze gute? Abikindi kibazo naco nikiyinya muje muri film mu gihe dufise abandi bantu bafise bakina amafilm kandi benshi cyane bariko baragiriza kuduza industry ya filme mu Burundi. Nka Gihusi Entertainment ni ye strategy muzanye shash kugira ngo namwe bwe mube mu bandi muri batatu ba mbere beza bakina filme nziza? Murakoze cyane. Gihusi isigura iki mu entertainment? Uzanze twese turazi ikintu kiri Gihusi ketse utobara umurundi cyangwa umurundi. Ikintu nakivuze sinzi ko ngira ngo atayashoboye kuba yabyumvise. Ni ikintu kigenda kirahuta gihuta ubumenyi buke buri mu bantu. Ubumenyi buke nabwo nabusiguye ubwo ari bwo. Ako ndashobora no kungira ko nakane kavuga ngo mbega ni kubera iki umukinyi wa sinema
ashobora kwanka umukinnyi wa sinema ndundi mugenzi we. Nk'akarorero YouTube channel ya Gihusi Entertainment nyambi ko filime diaspora abantu bayiravye aya ma views ntaja kuri BMT intore ntindi none kubera iki umukinyi muri none ntinda tokugura filime yo muri Gihusi Entertainment bayirave ubwo nibwa bumenyi buke mugo sinavuze ko none batayirava bashobora kugira na Caroline natanze ubwo n'ubumenyi buke gasanga none akabana link nkana muri group iyi niyo kafanira vino sinda abantu banamudubije ma none iyo views nutayira biwiwe izo bigiye wawe biraryoshe fanira vino afise 100k ya subscribe BMT kagire bisumbi byo nini timu kagire bisumbi byo kuko izitaje izitagiye wacu ni wawe ntizibazagiye kandi kiji wawe nawe washinje duhoma ahubwo tubavuga ati ni byiza cyane. Gihuze rero ikora ubumenyi buke buri mu bakinyi igatuma hakaruru gasanga abo nigeze ku mukose nga ugasanga umukinyi mugenzi akina mu team yahaye sumunda abagumyi akina mu yindi team kuba kishiga atari cyiza cyane amuhora ngo mutife ngafise umva ngo akunzwe kubera akora neza gusumba we ahubwo mwegira umbaza ati mbega ni kuki jivye wanje bitariko birakundwa iwe byawe bigakunda ubumenyi bukere ngo rushaka gukura ubaziraba kumwe batwishiramo nabi kumwe bishiramo n'abakobwa bakina sinema ndundi kumwe bishiramo abahungu bakina sinema ndundi icyaki hose kijere kubikora ni gukura mucafu abantu batwimbira ko nabi uri mu bantu no mu baziki. Murakoze cyane. Patrick nibaza ko yoba yanyuze ku kibazo yagije. Kibazo gira kabiri tubabarira wanditse ngira yashizemo urugufuri runini magwitamwe Sicho yabajije Okay. Murakoze cyane mbabarira ni nanumvise nabi kibazo ngirwanyandikiye cyanje nabi. Tuvuze ijambo entertainment nibaza yuko iryo ni cyongereza mugo entertainment si cinema gusa. Muri Gihusi turafise department ya turafise cyitwa Gihusi comedy. Turafise na Gihusi films. Rumva tuzokina film, tukina ma comedy, tukina ma documentaire. Sivyo gusa muri Gihusi dufise dukora ahubwo turafise na limwe rwana bitanguye ko turifuza yuko iyi timu yaje tubaje gukina ama filme gusa. Ahubwo tukagira n'ibindi bikorwa by'iterambere nkuko naye basomeye kare. Nkuko turafise Gihusi shop. Tuko turapanga n'ibindi byo gukora muzogera murabibona. Yego cyane. Nibaza ko cyari cyo kibazo yabajije. Wakoze kubaza icyo kibazo kubera kenshi abakobwa bakina sinema je nakinye sinema kuva 2012 ndi muri entertainment ya sinema jewe antuka benshi baranzi nuko nashoboye gushika kure cyane narabyakiriye ndabyemera malgré amashusho y'abantu mwese narafise navuga kumwetekereje byiwe kandi no kuri cyumviro biri ku bantu ko ntakuvugura bya kinyene ariko uti impano yawe udashobora kwisubiza inyuma malgré abantu bavuga
surtout abakobwa ariko si abakobwa gusa n'abahungu baravugwa gusa abakobwa yabivuze nabi yavuga ati abakinnyi bose ba sinema muzokuramo ikibyimviro abakinnyi ba sinema baravuga nk'uko yabivuze perezida wacu ariko uko biri kose itezo guhagarara ku mpano aha uwo ari wese ntari kapabure yo gukina sinema ni ikintu utacyumvamo ntacyo wiyumvamo ucyiyumvamo naho uragikina gushika naho bazokwandika no kwibarabara ngo ijya ndaya ya sinema ariko urabyemera ko uzi aho ushaka gushika utarashika tuba yawe rero ngo ntihakajya no kugira n'abandi bose biyumvira yuko sinema zijyamo indaya sinema zijyamo umuhozi yitawe azi icari kandi yiyemera ku mpano afise rero nk'uko nawe uri umumenyeshamakuru ari abakobwa ati ujya munajya kubiganira abakobwa beza neza kandi ndazi ko bakavuga ko umutangira ibiganiro ku bantu beza abantu bari mu biganiro tuba kubera bya bindi nyine ndavuga ibyumviro ku bantu mwese asumu aha yenterpreta ibyumviro by'umuntu kandi ugasanga yinjiye profondeur y'umuntu atazi ibintu mu mutima we rero nashaka umuntu wari usanga yishimira icyari urazi neza yuko atamwicaye ngaho kugira ati umwana aje kuraba ibyo bene wabo baje kwerekana cyane iby'abafanzi babo cyane iby'aba donc twese dusangiye impano nibaza kabiri ndatewe iteka kandi kuba mu mpaye ijambo mu byubahiro byanyu harimo aba grand frère ngaha nubaha cyane basanzwe bakaze cyane muri no mwuga ndabubashe gose imbere yanyu abere kutandaba na mede arico dupfa kumenga ndi kumvuga muri aba kumenga ni mu ndaba arico dupfa kabene mvuga ijambo mu nda kamene so jewe ku byo duhura navyo nibaze yuko twese amacana tuyasangiye amande yuko turi mu gihugu bataratahura ico impano nibaze yuko kino gihugu cacu biragoye kugira ngo abantu bazotahura impano icari ico canke bamenye ko umuntu ashe kubeshaho n'impano yiwe nivyo no munsi bishobora kuba bibeshejeho bamwe muri twebwe arivyo bibatangira ratio canke bikabarihira amafaranga y'inzu ariko sinibaza ko umuntu yo ari benshi babeshejwe naho navyo uti biva kuki biva kubera ko twege muri twege nyene basanzwe babikora naho tutoja hanze iyo igihinu cawe utaragiha agaciro biragoye kugira ngo uwundi muntu agiha agaciro rero kuri ivyo ugaca usanga kubera ko gaciro ari gake kuri twege twabihaye ugasanga n'abandi ntibariko barabiha agaciro ikindi naco nk'uko bariko barabivugaho mu gihuhusi hari igihe usanga aho ukeneye gukinira canke aho ukeneye gufata amayimaje bataguhaye ngira ko nsaba bijejwe ndazi yuko ari benshi beko baradukurikirana kuzino mbonesha kure yuko bomenye kari twege tuzogaragaza ubwiza bw'igihugu cacu iyo bakaduha uruhusha rwo gukinira amashamba kumbure twari kumenya ko inzahabu zihari kuva kera tukakinira nko mu Kirundo tukakinira ahandi hatandukanye ariko ntiduhabwa agaciro yo gukina hariho hose ngaho muri ville ntitwemerewa guhaduza kamera hari ahandi henshi tutemererwa ndazi ko muri twege benshi bamaze gufatirwa ibikoresho kubera ko ngo filime ntivyemewe ariko turatakambye nk'abakinyi b'ireresi baduha uruhusha rwo gukinira ahantu kandi babibone nk'akazi ikindi muri twege harimo bamwe batakundana naho vyaheze nibaze yuko abari bafitanye inzigo zigagiye zirahera nibaze ko twese turiko dusenyera ku mugozi umwe turi ku kivi kandi turiko turafashanya ibindi navyo n'amajambo ntazogira umuntu umviriza amajambo y'ibintu bavuze ngo abakinyi b'ireresi ngo uyu n'uyu ariko kandi ndabamenyesha yuko ntacitwa Runyuzi nitwa Big bamwe mu bantu ushaka no kanya bariko barakina amareresi ariko ndizera neza ijana ko hariho abantu kano kanya bariko barakina amareresi kubera ko mwebwe mwabayeho hari abantu kano kanya bazarakina amareresi kubera ko mwebwe bagiye barabona ivyo mukora muri abanyene bari muri gihuguzi entertainment hari bamwe mu bantu mwakinishije bagiye baraboneka mu mafilime yanyu mu mareresi yanyu ikintu nashaka ko tuyaga ko gato
bagiye bitwa Kibusi Entertainment ibashasha turakenera urukundo turakenera support barakeneye gushikirwa guhera kuri muto gushika kuri mukuru ntamwe mu bantu bagiye barahura na challenge nyinshi zitandukanye bagiye barahura n'ibibazo byinshi bitandukanye bamwe bagiye bara directinga amafilm atandukanye reka mbere kuri Amede tukiri ngaha no kuri Sami jewe nkiri muto sinari bwakure cyane ariko sinari bwaza no muri entertainment narigeze kuba mbona film uyu bamwita Pompompo kera wakinana na Happy River yari film mega diaspora nye filime nziza cyane gose rero gushika kano kanya mugeze ngaha ubona ko hatari kuvyuka imigwi ndifuza yuko umwe muri mwese muri hano imbere mugenda murashikiriza akajambo kamwe canke tubiri kajanye n'impanuro mwisunze ireresi diaspora ndetse no mu buzima busanzwe nk'abantu bafite experience mu gisata c'amareresi mu Burundi murakotse kandi murababari abantu tugire Kristo sino kwivugiza mwabyumvise Mr Sami umwami w'abapomporayi so nkuko Landry yabibabwiye I'm very happy today kuko abanyamafaranga basigaye bakina filme sinza kugana uko mwakumvise abanyamafaranga basigaye bakora filme kuko kera hariho gusa talent mugabo nta mafaranga yari muri film today amafaranga araje asanze na talent bisigura ngo filme y'u Burundi igiye gushika kure cyane so ntimucike intege uko twatenga ni mwaduha link ukabona batayishyize kuri stati muzocike intege uraje cyane murakoze reka mperaho yaragejeje cerekana yuko tubashigikiye nuko twaje akabiri mureke kwibaza ko dufise vyugiye hariya ntabwo ikireka kuzina shatse ndakora ko hose canke ndagenda ndaraba hose nka cano zitanu rimwe nta byinshi nza kuvuga hariya abo muri Gihuhusi Entertainment karagoye nagira ndababwire aho mwamaze gutobora ariko iyo mugize ikintu nk'iki hariho abantu bakunda kurungukira cyane umuntu atarabona ukuntu yokina sinema umuntu yobaje ngaho atarakina sinema na rimwe amenye ko bishoboka mbandanije aho nyene nagomba kubabwira yuko gukina sinema sinzi ko mwese mwarimye ni nko kurima rero iyo urimye kenshi urashoboye kwimbura ariko hari n'igihe Igihuhusi kiza nk'uko mwabivuze bigashoboye gutwarwa n'imvura bigatwarwa n'umwonga rero niwabona amaviews utayaronse ukabana urose support ukabona na Landry mu telefone yari umugenzi ukasanga ntumuronke ntuzokubaze karo kugwana ariko ibintu byose uca muri challenge kugira ngo ushobore gukomera gusomba merci nanje ndabahe ikaze bo muri Gihuhusi Entertainment kenda banezerewe cyane icyo navuga nuko kino gihe je mbona mumenga biroroshe cyane kuko turaronka n'ama promotion ku ba journaliste ariko twebwe tugitangurana barandura wa telefone wamenga sinzi hagize n'umuntu agupostinga kuri Facebook waba wafukamye wahwereye ariko kino gihe biraryoshye cyane kuko nkamwe twatanguye kubamenya n'uyu munsi utaragera rero courage kandi akanashaka numva nabwira abagenzi banje sindakaryohererwa kumva nyene turiko tuvuga ngo gukina film ndumva yuko twovyitwa ko ari gukora film kuko n'umwuga ushobora kugutunga ugagutungira n'abawe kandi mu mwuga utegerezwa guhura n'ama challenge menshi atandukanye iyo dufate uri nk'umuntu abaza bigashika ukitema cyangwa ukagira iki ntibisigura uko ucuhagarika uwo mwuga wawe ahubwo umwuga utegerezwa kuwukomeza ugeze ku iterambere ndabipfuje
gutera imbere cyane, ariko kandi nk'uko byamye bigaruka bakavuga ngo abakinnyi ba filime b'abakobwa ngo bace bitwa imaraya cyangwa iki. Numva buri icyo nabwira abadamu n'abakobwa twese nuko umwe wese ahari yo kumva ko ari umukozi w'Imana. Abarundi bavuga ngo ngo umuryango umwe atukisha umuryango. Namba we tukubona muri filime hama mu ijoro kacugenda gupika ntibaze bakakuvuga ko turi abamaraya. Menye yuko aho uri mboneze uriko uraserukira twese abadamu cyangwa abakobwa, kuko kuba abakobwa nibaze yuko ari akantu nyene ko kubonerwa, kuko abahungu babona aho babigira umingabo birababereye. Rero filme ahari ko ari mboneze ya mugenzi we ategerezwa kwitwara nk'umukozi wera akarorero. Imana bahezagire. Murakoze. Nanje icambere ni dondore aya mu Abel Ndwayo aka mukiruke aka mvuye kure hanyuma maze gukira ndajya cyane naciye mvyibuha hanyuma ndaza ntura gahuzu nkubitamu kumisanga kare mu kumeninda. Urumva rero ico muze ukivuga ngo yajambaye zitamukwiye ako turagasuprimye. Hama ikintu cambere ndanezere kuba gihuhusi yashoboye kuntumira ngaha. Ikintu cambere nuko nasanze ari abantu babana beza. Umunsi wa mbere ndabibona mbonye bari ahantu mu Kayanza bagiye kuota, ngira barakunda kuota, naciye mbona abantu bitwa kihuhusi, ndavuga ati bareraguye barajuduhuta kabisa. Mugabo duca duhura ahantu na Le Boss, sangana umwana mwiza, ambira umuntu mwiza cyane, turayagamurana umuntu azi kubana. Mbere ubu ni mu brother yaranantumiye kurya inyama, yarambye nzoze kurya inyama n'akave, ariko nzoza ninagabanuka urabona ko mpaze. Rero ikintu ca mbere ndabashimiye kuba mwaratwiyumviriye ko kugira tushobore kuza muri kino kibanza kubashigikira. Hama nari kuvuga ko nabonye sinema, ariko novuga ati ntayo ndabona, ariko ako nabonye gusa nuko nabonye ko irimwo inoti. Ni sinema irimwo agafaranga, uravye uburyo isa, image, location, urabona ko nyine mwashizemo amafaranga. Kandi byiza ko namwe mubibone nyene ko bijya bintu bitoroshe, kuko ari abantu bataramenya sinema bamazi uko ari ibintu nyene ngo byo kwiryohera iki, ariko Imana ishimwe ko abantu bakuze bariko baraza muri sinema, kandi abantu nyene ubona bijunja. Ndumva yuko sinema izogera kure. Rero jewe ku bwanje nzobashigikira, kandi nimbona link nzoba mu mbere kuri posta, kuri stage no kuri page, ibintu byose nzobibakorera. Je sinzovuga ngo nzoba posta ntavuze ivyunguka. Hari ijambo gitwa ivyunguka. Ivyunguka je nabyo nzokora, nzoba posta ntakoze ivyunguka. Hama system nzoba posta mwo nimubona umengo ntibiryoheye kuraba, muzihorere ndo system yangu. Murakoze. Ni Lavine twagiye twumva ko mutumvikana erekwana Fashe neza cyane, zifashe neza cyane. Turumvikana cyane n'umugenzi, turakorana. Hari abantu bavuga ngo kubera iki ngo tabikugwa turakora, uretse kubisigura. Jeff bikorwa byinshi vraiment byinshi ku buryo umwanya nawe ubuze, panze imigambi yo gukora ariko bikanka bitewe no kubura imyanya. Ariko umwanya wose bizokunda tuzobikora ko nta ngorane nimwe hagati yanyu. Nora kandi nta n'ingorane yingeze ihaba ingana nk'uko abantu bayibajije. Hari ukuntu nyene réseaux sociaux zimbisha ibintu zikabivyusha cyane, sino abere yamye ari mwene data twabanye kure dukora tumeze fresh. Voilà, rero vuga mu Burundi dukenye abantu bakora amafilme afise quality.
dukeneye ihinduka rya filme kuko dutandukanye filme na ninde urumva rero ubu ndabona biko biraza vraiment kandi ndabona igihugu sindibaza ndabona afise abana beza bashagije vraiment kabisa naje rero hajya ndibaza bishobotse zo nuko hama nukuri mubandanye ini filme ya mbere kuko ninje kuri YouTube ya Gihuhusi Entertainment na umego niyo filme ya mbere bagomba batangure ku posting deja nayijeje kugira subscribe hama ndamwige muri ngaha murashaka kwiyabona kugira tubatera intege aba bantu kuko urabona uravye filme yabo vraiment ni filme bakosheje uburyo bwinshi cyane kuko twebwe vraiment nkaje sino kubivuga byinshi ariko murakoze cyane kuba mwaje gushigikira Gihuhusi cyangwa gushigikira abanyamereresi no kuri bane bahezagire cyane murakoze nanje mwanteye iteka hamajiki ntovuga canke no kenguruka ca mbere nuko mwatanguye burya biragoye kwitwa umurimyi utarafata isuka rero mumaze kuba mwatanguye aho mwinjiye mu muryango w'abasanzwe batunganya amareresi hama ikindi naco nuko Fanira Vine yamaze kukintanga burya ntidukina amareresi turayakora n'umwuga ikindi naco ntabwo dukora ubugenegene utugenegene dukora abana twebwe dukora akazi katubeshejeho n'imiryango yacu rero abafana bakunze kutubwira ngo yakarashika yanyu ntirasohoka twebwe ntidukora karashika ni dayimoni utazi karashika icari ni kidayimoni cyavumishijwe n'umutanzania twege dutunganya ireresi turayikora rero iyo uvuze ngo dukora karashika ucumenga twe dusanzwe turema amadayimoni rero ikindi nashaka gukenguruka kubwa amasanamu mbonye ncumva ko Amede ari we yayikoze nahise mbwira Amede mazina yiwe nti iyi filime ni nziza ncumva gusa ko Amede ari we ayifashe mu mugongo hariho umuntu wumva ko afise ikintu mu ntoki utaranakibona ugahita ugihamana utasenkani purusata ibisigaye ni tekiniki nza kuraba yuko akiri wa wundi nuko hama ndabona abantu jewe na Mr Sami twatanguye filme dupima ibiro 15 uyu munsi murabona yuko nibifungo ntivyoroshe kubifunga ariko mwebwe mutanguye filime mupima ibiro 99 murabona yuko nimwabona biko biragorana hari ukuntu ibiro bizogenda biratibuka mugabo zoba ariko muravura kugira ngo muce mukurira kimwe na kimwe rero murakoze kandi nongeye kubashimira kandi muhezagiye murakoze jewe muri bano bantu mpagazemwo nije muto novuga ndi muto cyane rero nivyo bamaze kuvuga nukuri nivyo ngira kamaro sinza kubisubiramo ko noba ndiko ndabavuguruza canke nkaba ndiko ndasubiramo ariko ico noshaka kuvuga dukore Imana izohezagira ivyo turiko turakora niya dusanga ku kivizo duhezagira ushaka kufisa igicapo jewe ndatanguye muri diaspora baraza kumbona nakinye neza ugaca wumvira ko biza kuduga n'ingoga ugasanga ivyo wari witeze si kubibonye ugasanga uracitse intege ico ndabasaba nuko dacika intege tugakora Imana izoduhezagirira mu bikorwa vyacu murakoze sinza kubarambira nagira nshimire ababuboha duhagararanye ukuri makomera amashi kandi mwavuze byinshi bitandukanye kandi byiza n'impanuro nukuri nkuko natangwe ndabivuga turi nk'abana banyu iyo umwana akivuka ukakura igihe atabona no gucira inkonda ntuzombone ko inkonda urihe ku mpanuro banje gushima impanuro muduhereye ngaha tubirije ko tuzozigira kandi muzobibona nukuri murakoze cyane muheza giko Mm-hmm.